gusa amajambo mbira nkubita ku mutima bikanera nifema anyway wala jenda shona jeni mu rukundo nda kubadida unashona we uvuze gushona shona ibirato shona isandari shona iki impuzu gushona ico kintu shona mu yo ndirimbo yakwamje vuga ni iki basi umvi sinshaka gusigurira ngo nshoniki utumvirije indirimbo yose nibaza ko abantu bari ko baradukurikirana baza kuja kuyumviza indirimbo yose baraza gutahura ivyo navuze sinshaka kubivugira ngaha ahubwo bagende bayirabe biratahura ivyo abantu bavuga gushona mu bose uko gushona gutandukanye na vya birato Hello everybody, hello everyone, everywhere. Another day, another chance, another blessing. People then call me Kodi Mr. Braka, the first from Into the Party. Yes, wakunzi wa Akamo TV ndabikaze. Mugano cyari cyo gwanyu hano kuri Akamo TV na Jedo Braka. By the way, sindi umwe mwamuyibona ndi kumwe n'umustar, umuririmbyi w'umurundi, so munyarwanda kubera ririmba nk'abanyarwanda. By the way, nimumwiyendeko n'umurundi wo kwa Mutama kwa Ntare. Kabisa inyuma yo kumwakira imbere yo kumwakira kamanze ndabifuriza umwaka mushasha twacari au début de l'année mubandanye mutangura ivyanyu neza ku buryo umwaka uzohera mufise ivyo mwageze ko dufise ivyo twageze Yesu ko mubona twe mukanza ciza cyane ikibanza kirimo ja kuditesa kwa metre muvage aho bishi ko bahita services ziri rapide inyama kabenzi na kari navyonze hari inyama brochette nzoga n'ibindi byinshi soka n'umwana wawe mu kibintu yes kana manzi ndamuramutse mu invite wacu duhite twinjira fure sana Ortisuman ndashona bya danje everyday nshatse no guhamasho umazuka mbona foka na nyito wa danje kubikora n'ivyari byanje gusa amajambo mbira nkubita ku mutima bikanera nifema anyway wala jenda shona jeni mu rukundo nda kubadida unashona we uvuze gushona shona ibirato shona isandari shona iki impuzu gushona ico kintu shona mu yo ndirimbo yakwamje vuga ni iki basi umvi sinshaka gusigurira ngo nshoniki utumvirije indirimbo yose nibaza ko abantu bari ko baradukurikirana baza kuja kuyumviza indirimbo yose baraza gutahura ivyo navuze sinshaka kubivugira ngaha ahubwo bagende bayirabe biratahura ivyo abantu bavuga gushona mu bose uko gushona gutandukanye na vya birato umvirije indirimbo nta birato navuzemo nta n'impuzu ariko ndashona vya danje kabisa. Sasa ndakamanza ndagusabura mutse abakunzi ba Akamo TV by the way twari tunagukumbuye inyuma y'igihe kinini tweko turakubona ni myinshi tuguhana karibu kuri Akamo TV. Ndabizi bari bankumbuye naheruka ngaha hanye ku ndirimbo yanje Soja ariko banangarutse ku nindi ndirimbo yitwa Ndashona nanje narinda bakumbuye cyane abakunzi ba Akamo TV. Big up sana ni Ortismart muhungu wanyu mushonyi wa danje niko basigaye banyita mushonyi nawe wa danje baze tubanere mu kiganiro tugomba dukorane na Mr Black Kodi Black me Baba Kenya ko turaba Black mani Black ni nziza abahungu turi Black ahubwo dufite chance imuto chance niyo mpamvu jubu sinzosura kuja kwifotoza ama photoshoot basha batudiri wa mane yacha tusanga bavanza makala batugiziza ya Black yacu yagiye ariko kuburi Black vyonyene gusa ni chance kabisa. Ortismart twigire no ku muziki inyuma ya Phoenix Soja uno munsi wagarutse na Ndashona inyuma izo ndimbo zose ariko wibuke ko ntari je nyene muri Ndashona ni kubera iyo mvuga Ndashona ndi je nyene abantu bari kuntera amabuye kinika ariko si ndi je nyene mbase equipe tugendana y'abashonyi bisigura yuko Ndashora kutugwamo mani ngo numwe gusa cyatugenda chamushona abana bakorodonyi ngombo murazamana kabisa ishonyi murazamana ishonyi oya no umushonyi akoresha ishonyi nabeshe igadiri ni ngombo tingozi twayita ingombo abandi urushinge abandi koroshi nakandi kaboro bita uruhindu bashona ibintu vy'ibiseke alono uruhindu ni kirundi muto uruhindu ndaruzi kina muri football ngo hangore kuyiruhindu
oya sugo tubandanye sugo kabisa. Inyuma y'izo ndirimbo warumaze gushira hanze nino ndirimbo y'uno munsi ndasoje, nike ikintu ubona cyongeye kuri ku muziki wa Artist Smart? ya man, je nagiye mu muziki nse target bro, ndakumenyesha yuko je ndafise ahantu maze kugera, ndafise naho navuye. Ufate nimba narindi nko mu Kinama ndiko ndaja ville man, ubu ndamaze kugera kuri Kotebu. Ewa hari intambwe kabisa maze gutera. Ya kandi ndavyishimira cyane gose bro. Kabisa. Ubona imiziki yawe muri usanga abantu bayakira gute? Ya imiziki yanje bayakira fresh kuko ugiye kuraba ndabona ama challenge menshi kuri TikTok. Biranyereka neza yuko ibintu byemba naririmba byageze kure. Ya kandi ndabona na feedback bari ya fresh sana ko ugiye kuraba kuri YouTube channel yanje man, ibaze uhereye YouTube kubusa ugasanga wageze muri Anchor. Wakubita ko muziki ugasanga ku munsi urarabwe n'abantu 1000. Avuga ati ndafise ahantu navuye. Biriko biraza kabisa. Twigire kuntu abantu bawakiriye, abapromora bagufasha gushikana umuziki wawe mu bantu bimeze gute? Ya man, tugere ku kibazo c'aba promoters usanga ari problem. Hari terme ya simbizi vyunguka igumikora ko abantu man dafisi vyunguka ntibaguha promo, ariko gusura sanga twibwa barimvye twarubatse equipe yacu idufasha kuduza ibintu vyacu. Je no kumenyesha nko bindirimbo yanje ndashona aba promoters ndayiha ngo bayipostinge kubera nta mafaranga ndaronka yo kuba vuga man, rega biroroshe gukora umuziki uzi neza yuko uza kuriha aba promoter mu mahera winjije mu muziki nyene. Ariko je nzogenda nkore nimba ndumurimye ndime ninziza amafaranga hamanche mpawa mu promoter kugira nduze umuziki. Ahubwo baze baraduposta batuduze tuzotangure kubariha mu mafaranga twakuye muri ya muziki nyene kabisa. Ivyo ba fresh kandi ho witeze ngo uzofata umupeti. Yeah, of course hari abapeti benshi bafisa marari man, base famille bifise ashobora guhasanka umupromoter. Abapetire niba muzosanga badafise talent man, ndakumenyesha yuko udafise talent ufise amafaranga uraduga. Ego ya ariko ufise talent ata amafaranga ufise you still be down bro. Uri down sana. Ni Artist Smart abantu benshi ndavuga ko sana Melanin Boy mwamufana iki muhuriye kuki? Abantu benshi barambira, ariko rero man bakunda kubivuga iyo nashize ko dread. Ariko nta dread mfise bakunda kumbwira ngo sana Sadbi. Ariko mfise dread mba sana Melanin. Nje no vuga yuko Melanin Boy ntidusa. Je sinsa nawe ahubwo ugiye kuraba usanga ari we asana jewe. Je sinsa na Melanin Boy ubwo asana jewe. Sinzi ico kintu gitaho. Kiragoye ni sigura amajambo agoye. Melanin Boy ni musa asana jewe, asana wewe canke wowe usana Melanin Boy? Oya ntidusa. Je namwe dusa bro. Mbega we yo bakubwiye ko usana Melanin Boy, yo ko Melanin Boy asana wewe je yo bambwiye ko nsana Melanin Boy sindabita ku mwanya ubwo ndaryohego yo bambwiye ati bro Melanin Boy kwera asana wewe. Numva fresh turasa. Kandi rero kuba duhuriye mu muziki twese sebo rimwe na rimwe turahura nk'ahantu kubera yene bagaba bitwa ngo barasizina arandamutsa nkamuramutsa, ariko nta bindi byago. Urabizi mani yuko jubu ntagishaka na collabos abantu baba bakuzakuza kubera nta niyo boguha. Erega mani nabo barafise ubwo baravuga ati biriya bipeti mari ko birakora cyane ejo canke hirya ejo bizoza dusange tuko turagwanira intebe y'imbere. Niyo mpamvu je urabona naciye mpakora bo Falcona na Mr Yurik turakora na dushira inguvu hamwe bazosanga twicaye ku ntebe imwe mu misiri imbere cyo cyangura kugwana iratavuga ngo we narakudugije nagusanze aho uri tuko turapambana rero twese turi kuri level imwe. Kabisa. Biravugwa cyane nako biranaboneka cyane iyo umuririmbyi yakoze cyangwa umuririmbyi ashobora kuza muri game donc aje gukira kuririmbira akogwa bamushime n'ibindi byinshi cyane akaza ata objectif afise yo kuronka ivyunguka nkuko tubizi abandi bana babyaza umusaruro. Bega ko Artist Smart cyemeze je sindi orege man. Sindi orege sindi na Fabitos bifite target nyene y'abademu kandi rero bro baranafatisha mani bararonka ivyana.
ego je rero target yanje si yo kuronka abademu ubwo niyo gukora umuziki ugera kure unyenziriza amafaranga bityo rero namara kuronka amafaranga man usa amafaranga ufise byose n'abademu nzoca ndabaronka hari umuji akora indirimbo avuga ati ji nshaka abademu banyemera kandi kabisa barabaro rero je ntandukanye nabajya abandi ba Oreg c'est target man je ndase famille muhungu nabo mvuga ati mere jemba ndi mu bintu vya music na mama tabikunda n'umupankoti ko one day azona nafatishije ndiko ndamurungikira ibiceri vyavuye muri music sikati mbe cagipeti ndake kiri mu vyunguka ariko nko muno mwanya ntabitahura avuga ati je narahombesheje umuhungu kwiri ubu nyene ho mu ruguru nk'abantu bariko baramubwira ngo bavuga ortiniere tuba musore bawe man sibidrede bakamwereka nk'imiziki shaja ku mava gasenga ndakavuga ati jewe mu bana banje ndase umwana agira mpombere ariko nanje bamvuga ati ndiko ndabishiramo ubwenge hirya ejo azobona yuko ndi seriye ndiko ndatera imbere azobitahura kabisa harakantu warovuze ngo abaririmbyi benshi baca bigira mu bademu uravuga Fabitozi ndetse na Oreg babo vyimeze gute ko mbere office urusaku karudosangiza Oreg ni ibintu bisirikira nta muntu numwe atazi ko Oreg mani indirimbo yiwe nta clip wabonye akora afise ibeni yuzuye baby nyuma none bibaza vyahereye he indirimbo twarayikunze sebo ariko bajya bademu nawe yakoresheje nyene barabo yarondeye ego kuvuga we hajya yarumva ko afatishije ku barose bajya bademu ça veut dire que rero baririmba barondera bajya bademu none man yigeze kwasa amahit menshi ariko ubu nyene ari hasi hari kiganiro yigeze ukora umengo yagikoranye nawe avuga ati ngo je ngo ntakora nokorana na Sadbi canke ba Dramati ngo bajya je bose ngo ndabarenze ubwo nkene abo bana bo kuduza yego kaje hano warakumvise je ndamwumviza nkavuga ati man nawe arigeze kuba kuri niveau iteye ubwoba kuvuga ngo uduza abape man urabizi man Oreg man yoduza umuririmbyi vugisha ukuri ubu biragoye mu bwa mbere vyari gutuma byari gukwerega rero yitwaye nabi je Oreg nk'ubu ntiyo mpakora bongo nemere kandi no banzi yuko nyene atawe yogera muta none imagine wewe Kodi Oreg nkuba mpaye collab hari ahantu namwe yogera ije kibazo kiragoye kwishura ya voilà sino kwemera niwe muririmbyi nga muntu uvetse ukorabo ayimpaye yotuma imiryango yuguruka ya harabamaze kubikora benshi Sadbi niwe amaze kubikora kenshi sigura yuko naje mpaye collabo imiryango yoba yugurutse uramaze kubona ijya ndirimbo yakoranye na YM Music ujya upetse irageze ku ryari ntibasohoye indirimbo ari bonyene igeze he none happy yaraswase voilà ko bikaze sana artiste bega umubano w'abaristar baririmbyi baniye bakuru bafise izina n'abaririmbyi bato nkamwe umeze gute ya uvuze umubano wabajya baririmbyi bari big na twebwe sinovuga ngo bawifashe neza kubera urashobora gukora imiziki 5 kwanza ukamera nk'umuntu yafatishije ariko wewe utarahura na Sadbi sigura ko rero nta nikiyago kiba kiri hagati yanyu nucuvuga ngo umubano ni mwiza kubera arakurabira kugira uzobone indirimbo zacu rega baraziraba ariko ntuzobona commentaire yiwe uzovuga ati kino kintu cyaramushikiriye mutama niyo mpamvu rero umubano siboni nimba babonye ikintu cyacu tukabakoma sigako comment tipe turanyemeje ariko apana kuraba ngo uce wipoe kabisa uravuga ati mutama aravye iki kiganiro bisaba shireko basi na commentaire tubone ko yakibonye ivyo bintu vyo kwigumizamo za murateri nega bana je ndiko ndakubwira imiziki yacu dukora barayibona kandi nitabira amani ariko arumva tumuji yankomye kabisa ariko commentaire wapi kabisa artiste mate dutangoye 2025 n'ibintu bishasha n'umuziki mushasha mbega uwo mwaka bibaza yuko uzohera ugeze ku muziki yawe uri kurakora gute kugira uduze imiziki yawe ibaza impamvu natanguranye no kwa mbere n'umwaka nkabatamwe igisasu yego nyumva yuko mba ndi mu myitozo muti
uracari muri Timothy none ubonye mu kwa mbere ndabataye mu gisasu kandi kimeze fresh nka ndashona nocamva yuko umwaka mba ndawutanguye fresh kandi gahunda yanje babizi se yo gusubira inyuma nkisora indirimbo ya mbere 2024 narakubwiye ati jewe uno mwaka uzohera mfite indirimbo zike zine vyarangoye kidogo uhera mfite indirimbo zitatu kandi zose zaragize réussite uno mwaka rero ndiko ndipanga bye ndabizi ingoma zine ko nzozirekura kandi zose zigera ku ego ndabizi smart ibintu byo ma video ama audio biba bizinje cyane mbega wowe wistara mu buryo bwo kubona ndazi ko wikoca wimanaginga uri papa kimama muri byose ibyo bintu ushobora kubimanaginga cyangwa urafise umuntu ashiramo ukuboko erega navyo ne byose ahari nyene hubwo ni byiza kumuvugira imbere ya kamera kugira nabone yuko ivyo akora je ndabikunda kandi nabandi bakamumenya je byose ndimenya namfasha hubwo nshimira abaji nka mwebwe munduha ibiganiro nabandi baduterera ama ide ushaka kumerekeza muri studio ukamfasha ariko mu bijanye n'amafaranga turimenya kandi twebwe imiziki iratuzimba mani ariko turavuga ati reka duspendinge mwaya mafaranga nitwakora cyane amafaranga azogaruka so studio ziratuzimba ana nka twebwe nka je uri kurakora nka video nka audio nk'iya 250 hari bajya bari big barumva ko ari amafaranga aciritse ariko je ko yaronka n'ikibazo gasanga video iragutuye amafaranga menshi kandi umaze ku uploading indirimbo nta kintu na kimwe irikira kwinziza mu uwo mwanya ariko wewe ucutahura yuko uri kurubaka ikintu gikomeye cyane ubu uri muri fondation ya niyo mpamvu rero nashaka kuvuga ngo ndiko ndahomba ndiko ndubaka ryari hirya ejo uzosanga bino ndiko ndubaka arivyo ndiko ndatambukirako ego kurubaka fondation kabisa mukorana ziganiro kumbure ofise ibintu bibiri cyangwa bitatu tutashoboye kuvuga ko reka ndaguha umwanya kugira ubishikiriza abakunzi bacu donc nabo bazokwandika muri commentaire bagira icyo bayifuza cyaje numva ta ibintu byinshi no babwira ahubwo kimwe gusa bagende badu following ku mbuga zose dukoresha ba following Akamo TV baze barabona bishasha byacu hama indirimbo zacu bazisangiza abandi kandi kajambo no genda nsigiye aba promoters n'aba journaliste ndabizi barubatse amapaje yabo kugira abinzirize ariko rero baze bararaba natwe badukorera umuti baduposting bapushinga ibikorwa byacu kubera je ejo ni nabo mu star are international wenzo kwibuka ko wigeze kumposta kandi for free sigura ko rero nugufashanya ego uranchishije kuri kurubaka urubuga rwawe naje urandugije kandi ndose amafaranga ntibisigura yuko tudashaka kwicarana ngo dusangire duhane support nivyunguka tubikora ariko kwaje na support irimo Autism tekana gushimire cyane na big shout out to you Mr. Kodi thank you so much Akamo TV hejuru cyane erega niyo TV yonyene mani itanga ibiganiro kandi mani mwe mu postinga mu misi ibiri twedu postinga ku munsi bishobotse na kabiri niyo TV yonyene iri kirakora cyane izindi zose mbona za kabisa ama déplacement mama turifuza kugera kure cyane Akamo TV hejuru cyane Autism tekana gushimire cyane wakoze kutugendera Mr. Kodi donc nundi musi zogutuma kigiye cyane n'umwana wo muri famille n'umwana wo muryango Akamo TV so kwa matumo bazanira mu gihe cyose afise gishasha cyangwa afise ikintu agomba gushikiriza kunzi babiwe bakunzi ba Akamo TV turakunda cyane bye bye